SOPEBU ntiyeno kuri igitoro. Ico ni kimwe mu bibazo abarundi bashobora kuzoza baribaza mu misiri imbere. Muti kubera iki? Kuwa 20 Ruhuhuma harasohotse itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho ishirahamwe rijejwe ivy'igitoro mu Burundi giswe SOPEBU. Inyuma y'indwi zitatu itariki 14 Ntwarante haragenywe Innocent ngira uko ishaka ngo arirongore. Mbega none ku kibazo c'ibitoro SOPEBU yobije nka Mesiya? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga ku uyu munsi. Mwiriwe ni David, nizere ko mumeze neza mwese. Mu vy'iryo shirahamwe rizoba rijejwe harimwo gutunganya ibijanye no kurangura ibitoro vy'ubwoko bwose mu gihugu cose. Izomenya amasoko y'ibitoro, ibijanye no kukizana hamwe no kukibika. Izobijejwe kandi no gutunganya ikigega c'intega bizoza c'ibitoro c'amezi 3 n'imiburiburi. Eka mbere n'ibindi vyinshi. Ubu rero kubera SOPEBU tuvuge duti ikibazo c'igitoro kigiye gukemuka, nta utobishima. Dusubiye inyuma gato mu mwaka uheze twarabonye ko igisata c'ibitoro kitifashe neza. Uretse gukena kwaco, ibiciro vy'igitoro vyaragiye bihindagurika. Incuro zine zose hose ibiciro vyaraduze, kiretse muri Munyonyo honyene vyagabanutse. Mu kugerageza gutorera inyishu ico kibazo, leta yahaye ry'ibitoro igikorwa n'uruhusha rwo kurangura no kugenzura ibijanye n'igitoro mu gihugu. Mu ntango z'uyu mwaka, ukwezi kwa mbere kwaranzwe no kwibonekeza kw'igitoro. Vyamaze umwanya muto kuko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri ibinyamakuru vyasubiye kuvuga ikena ry'ibitoro mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati. Tugaruke kuri SOPEBU. Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganje w'ubudandaji yabwiye abakenguza amateka ko ikena ry'ibitoro ritegwa n'ibura ry'amafaranga mva makungu. None ubwo SOPEBU ico kibazo izogikemura? Ego yarahawe umutaha ungana n'imiliyari 120 z'amarundi. Ayazokwira mu gihe buri kwezi mu Burundi hakenerwa amaritiro ashika miliyoni 30. Muri ca kiganiro abavugizi b'inzego za leta batanze, Rosine Guilaine Gatoni yijeje ko ibijanye n'igitoro bigiye kugenda neza biciye muri SOPEBU kuko izoheza igakorana n'abasanzwe bakorera muri ico gisata. Ngo izokurikirana kandi ikoreshwa ryiza ry'amafaranga mva makungu azoba yatanzwe ngo agugwe igitoro. Hari usanzwe akorera mu gisata c'igitoro yabwiye ikinyamakuru Iwacu ko igikorwa c'iryo shirahamwe kitoroshe. Ati muri iki gihe c'ikena ry'amafaranga mva makungu, SOPEBU izoba ifise igikorwa co guhangana n'abashobora gukatisha amahera baronse yo kurangura bakayajana kuyavunjisha. Ku rundi ruhande, SOPEBU ihamagarirwa kuba yikwije mu buryo kugira ngo izokorane neza n'abizorangura k'igitoro kugira ngo ntihaze harasubira kwibonekeza ikena ryacu. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.